Turaswe kuramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri Mabayi Media TV, twizere ko mumeze neza muri amahoro. Mwebwe rero mwese mudukurikirana raba munsi y'iki kiganiro murabe ko mwamaze kufyonda kuri sabone canke subscribe. Nimba hariho utarabikora yoca abikora, uhejeje gufyonda kuri sabone canke subscribe uce wongera ufyonde ahari agakengeri, uce uraba ahanditse tute canke all, nahone uhafyonde kugira ibiganiro byose tuzokwama dushikiriza kuri Mabayi Media TV bizokwame bashikira atangorane. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 muri komine Mabayi, zone Ruhororo, umutumba Gasebeyi, agacimbiri Masha, aho mwijoro ryakeye ryo kuwa 9 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 haraye hagandaguriwe umwene gihugu benshi bazi ku matazirano yiwe ya Mayisha. Akaba yarasanzwe arongoye umuhari w'imbonerakure muri komine Mabayi. Nkuko tubikura ku babanyi buwo yaraye yitabye Imana Mayisha, ngo bagiye bumva amasasu avuga mu gihe cy'isaha 2 zabura iminota mikeyi. Haheze umwanya bagiye kuraba basanga ari uwo mubanyi wabo Mayisha yamaze kwitaba Imana, agandaguwe n'inkozi y'ikibi itarashobora kumenyekana. Iyo nkozi y'ikibi rero ngo yoba yaciye imusopa ibyo yarafise mu mufuko. Tubamenyesha ko uwo Mayisha bamurasiye ku muryango w'inzu yiwe. Amakuru dukura kubegereye umufasha w'uwo yagandaguwe avuga ko uwo mufasha wiwe na wene bamuhakije kubera ko yagizaze kuraba ibyo ari byo. Iyo nkozi y'ikibi ica imukurikiza amasasa 2 nawe aca yiruka asubira mu cumba. Amarira rero ni menshi cyane mu rugo rusigwa na Mayisha, ababanyi, inshuti n'abagenzi, abo yahora arongoye bose bari mu gahinda kadasanzwe. Mabayi Media TV rero irahojeje cyane cyane umuryango wiwe w'amaraso hamwe n'umuryango w'umuhari w'imbonerakure muri rusangi. Reka duswe tubashimire rero mwebwe mwese mudukurikirana, ariko kandi utaragira sabone cyangwa subscribe yoca bikora kugira amakuru yacu azokwama mushikira byoroshe. Tuzoba dusubira mu bindi biganiro byo hanyuma.